mu gihe Uburundi, Angola, South Africa, Tanzania bariko baragerageza kwongereza ingabo mu gihugu ca Congo neza na neza muri site Kivu, aho amakuru turonka avuga ko bariko barashikira Karemi. Ibintu bikomeje gukomera, imigwano igiye itandukanye mu bice bigiye bitandukanye, haba muri Nord Kivu ndetse no muri Sud Kivu. Twabwira yuko aha mu gisagara ca Uvira aho imigwano umwanya n'umwanya igumivyuka yongera ivyuka, ariko muri kano kanya amakuru dufise nuko ingabo za Tanzania zigera ku 12 arizo zatanzwe na leta ya Tanzania kugira ngo baze kwifadikanya n'abandi bavuye mu bindi bihugu nk'u Burundi, South Africa, Angola, kugira ngo bashobore kugwanya ino mitwe y'iterabwoba yo mu gihugu cy'u Rwanda RDF. Ibi vyose sinovuga ko tuje kubivugana mu kino kiganiro, ariko reka tuyagire hamwe ibijanye n'ingene umutekano wo mu Minembwe wifashe na rijya. Abenshi mu mazi imisi mwumva bamwe mu banyamurenge cyane abo muri twigwaneho bariko baravuga uburyo abasikare b'abarundi bariko barashinga ibirindiro hafi y'amazu canke yaho abanyamurenge abenegihugu b'abanyamurenge basanzwe baba hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Tunababwira ngace bavuga yuko Kibogobogo Nyamba nihenze, ko uburyo burere buragoye kuvuga, ndetse n'agace kitwa Point Zero bariko baravuga yuko Uburundi bwo buriko burahashinga amadifense akomeye cyane, ndetse abanyamurenge biciye muri twigwaneho bariko baravuga ko bafise impungenge y'ukubera ko abarundi bariko barahagwizwa cyane mu buryo budasanzwe. Ibi n'ibindi nivyo tugiye kuyagira mwino nkuru yacu ngufi cyane. Tubabwire imvo n'imvano y'abanyamurenge baje bava, tubabwire ingene intambara zatangura ngaha mu Minembwe kugeza yamanga tuvugana uko bimeze. Nkuko bisanzwe ni Joe Cody the Black kuri micro mugiye kubana. Ndabasabe mwebwe mwese mudukurikirana kumekinga sure ko amaze gukora subscribe kugira ngo ibiganiro turekura muzobe mu bambere babibonye. Manze ndamutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose, yaba bari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Congo, Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, abari Zambia, Afrika yose muri rusange tutibagiye, abari Burayi, abari muri Amerique, abari muri Asia za Oceania, henshi muherereye mu mpande zine z'isi. Katubabwire ti mwiriwe cange mwaramutse bivana n'amasaha muriko muradukurikirana. Kuko bisanzwe nagerageje gushaka inkuru yatumye nerekeza ubusesanguzi bwanje hariya mu misozi miremire ya Fizi. Akaba arivyo tugiye kuyaga mwa kino kiganiro. Ku makuru natohoje ndetse nagenda yaga na bamwe mu batama canke mu bakuze bazi vyinshi hariya mu misozi miremire ya Fizi, barambwiye imvo donc iyo abanyamurenge baje bava. Uwo twayaze yarambwiye ati ni mu 1946 hafi aho atibuka neza, biravugwa cyane yuko ariho abanyamurenge bashika ku butaka bwa Kongo. Ngo ariko ngaho mu gihe abanyamurenge bashika ku butaka bwa Kongo, abashi, abafurero n'abandi bwoko ntibwari bwashike nabwo muri Kongo. Sigura yuko abanyamurenge bari mu bambere bashitse muri Kongo imbere y'ubu bundi bwoko bw'abashi, abafurero n'abandi bose mugenda murumva ngaha ku butaka bwa Kongo. Anongera avuga ati yabandanije ambwira ngo ati mu gihe abanyamurenge bo batagwira cyane, ubu bundi bwoko bwose bwaje mu nyuma bwagiye buragwira mu buryo budasanzwe. Nagerageje kumubaza iyo abanyamurenge baje bava, baje bazanana, arambwira ati abanyamurenge bavuye mu mice myinshi igiye itandukanye cyane ngaha nyene muri Afrika. Avuga ati harabavuye mu Burundi, harabavuye mu Rwanda, harabavuye Uganda, ubuce bwinshi bushoboka bwarashoboye kuvamo abanyamurenge, ndetse igikuru cabazanye muri Kongo kwari kurondera uburyo canke ahantu heza bashobora kuba maze bakororera amatungo yabo, nkuko yakomeje kubimbwira mu kiganiro twagiraniye. Rero kuri abaperezida bagiye batandukanye baraje muri Kongo, bigenda neza, ibintu biza kuba ni bibi cyane hatwara perezida Joseph Kabila. Igihe Joseph Kabila yatwara Kongo,
ibintu ntivyari vyoroshe kubera ko abantu batanguye kutwinuba ngo turi abanyarwanda, ngo dufise origine Rwanda, atariko ntawo bihaririye kuvuga yuko turi abanyarwanda, ariko nuko igihe tumaze muri Kongo cyo twemerera kuba abakongomani kandi bukuri no mu gihe kuko hariho n'abandi baje inyuma yacu ari abakongomani, ndetse abo bose baje inyuma yacu nibo batwagiza yuko tutari abakongomani. Ibi vyakomeje gukomera aho mbere twagiye turakorerwa ihohoterwa rigiye ritandukanye cyane mu kubura ubuzima kwa bamwe n'abandi, tukanyagwa ivyacu, tugaturirirwa amazu, inka zacu zikanyagwa, aho mbere bavuga yuko vyagiye kunyuka neza na neza mu mwaka w'igihumbi kimwe plutôt w'ibihumbi 2016 2017. Murabizi yuko hatwara Joseph Kabila. Bimaze kugenda uko twarahuye n'imitwe myinshi y'iterabwoba yagenda itwiba idusahura ivyacu. Inyuma ya 2016 kumanuka hariho umugwi witwa Mayimayi niwo wadusahura ivyacu, ariko iyo Mayimayi vyasa nuko bisanzwe kubera ko nta nguvu nyinshi yari ifise, oya zikatwiba barica mugabo ntibica cyane nkuko vyagiye kwimonokoza mu mwaka wa 2017. Hagati yaho tubabwira yuko haci haboneka umwe mu ntwari z'abanyamurenge, General Makanika, aho yaciye ava mu gisirikare, aho yarasanzwe ari muri FARDC, mugara avuga ati hakubwoko bwanje buhera tureberera, reka tureke gutega amajoshi ahubwo tugwane twigwaneho maze dushobore gukingirana bake muri communauté y'abanyamurenge. Nuko bimaze kugenda uko ibintu vyagiye gukomera mu gihe tuvuga yuko iyi Mayimayi yaronka inguvu zikomeye cyane. Dushobora kubabwira uburyo ino Mayimayi yagiye iraronka ubukomezi canke inguvu nyinshi mu gihe ubwa mbere vyasa n'ivyoroheje. Twabwira yuko mu mwaka wa 2016 shira 2017 hishwe abanyamurenge benshi, hanyazwe inka zitari zike, maze amakuru twari dufise nuko twariko turicwa n'abarundi, tukangazwa n'abarundi, akaba aribo banadusahura ari abo barundi. Abo barundi nabo sabandi n'umuhari w'inyeshamba z'abarundi witwa Red Tabara. Red Tabara imaze gushika muri Kongo, maze niho yaca ifadikanya niyo Mayimayi. Bamaze kuba bafadikanya na Mayimayi, maze Red Tabara itoza ivya gisirikare Mayimayi kabisa, ibaha imyitozo idasanzwe, bituma Mayimayi igira inguvu. Bifatikanije niyo Red Tabara ibintu bitangura kuba nabi cyane. Red Tabara yakomeje kutwica, yakomeje kutwiba inka, yakomeje kutwononera ivyinshi, ariko muri ico gihe leta y'u Burundi yoyo ntiyadutereranye, kuko abenshi bakomerekejwe na Red Tabara canke na Mayimayi, niyo Mayimayi ko bari bafadikanye, bahita boherezwa mu gihugu c'u Burundi kugira ngo bashobore kwitabwaho, amagara yabo agarurirwe hafi. Ndetse tunababwira yuko ngo hariho abasirikare b'abarundi bagiye kugira ngo bashobore gukingira communauté y'abanyamurenge. Abarundi bamaze kuhagera, ndavuga igisirikare cy'u Burundi kirungitswe na leta, ibintu vyagiye biroroha buke buke, kuko iyo mihari y'inyeshamba harimo na Red Tabara, niho iyo Red Tabara yaca imera nk'iyihunze. Rero kugeza ubu tuvugana byari bisa nuko turi mu gahengwe, kubera ko hari abasirikare b'abarundi bari hafi yaho abanyamurenge bari batuye. Ibi twakomeje kuyaga n'uwo mutama, arambwira ati ibintu bigiye kuba bibi mu gihe intambara za AFC M23 zongeye kuba nyinshi cyane, ariko bisa nuko ubwicanyi bwagabanutse, kuko kiretse ko hapfuye abasirikare benshi batwigwaneho, nta mubare w'abene igihugu wapfuye, kiretse ko abene igihugu bashobora guhitanwa n'amabackped mu gihe haba hariko haraba imigwano. Abene igihugu bashobora gusanga baguye mu cago kubera ko intambara zariko zirahaba, ubundi bwo vyasa n'ivyagabanutse. Nongenda mubaza ati ko twabonye ikijanye n'abanyamurenge benshi bagiye mu mabarabara biyamize cy'u Burundi, ho vyari bimeze gute? Yashoboye kumbwira yuko abagiye mu mabarabara batazi akahise canke bafise abandi bantu bariko barababriefinga ivyo bari gukora, kuko vyasa nuko abo bariko baragwanya bibagiye cyane kandi bibagira kare, kuko bavuga yuko
bubavira ku butaka ngo bave muri Kongo, ndavuga aba Barundi aribo babakingiye kuva mu myaka irenganye, kandi ko tunababwira yuko umubano w'abarundi ndetse n'abanyamurenge wari umeze neza mu gihe leta y'u Rwanda itari bwaze yumvishe abanyamurenge yuko Uburundi bugiye kubakorera genocide. Twakomeje kuyaga arambwira byinshi cyane ku bijanye n'izi ntambara ziriko ziraba ubu ngubu. Namajiti none ko uvuze ko mu myaka iheze mwaraswana Red Tabara, ubu Red Tabara mwumva yuko iri hehe? Red Tabara yabarasa ubu yoba yarasubiye inyuma mu Burundi wabo ko tariko turumva ivyayo. Yambwiye ati amakuru we yumva nuko yumva yuko Red Tabara yoba yarihuje na AFCM 23, yampakaniye cyane yuko Red Tabara yoba yarihujije na Twigwaneho. Nivyo rero vyabaye mu gihe Red Tabara yihuje na Twigwaneho. Nababwiye ati mu gihe kuko turamaze kubona yuko inyuma ya General Makanika amaze kwitaba Imana, hasigaye yafande Sematama, General Sematama, habaye gufatanya ibikorwa canke kwihuza mu buryo buboneka na AFCM 23, kandi AFCM 23 nayo ikaba yihujije no mu gwiterabwoba w'abarundi Red Tabara. Acambwira ati yuko ivyo atabizi vyinshi, mugaca ndamubwira ati mugabo nk'abanyamurenge atariko inkoko mu guhona zicudika n'ibisiga. Ivyo yavyihoreye. Twakomeje kuyaga ibindi bijanye n'ingene bariko baravuga yuko abasikare b'abarundi bariko barashinga ama defense akomeye ngaha mu Minembwe canke hafi ya Minembwe. Ni mu kiganiro tuza kubashikiriza tubabwire uburyo bariko baravuga ngene ibirindiro biriko birashingwa mu buryo budasanzwe vy'abarundi ndetse bariko barakomeza ama defense. Ariko mu vyo twayaze vyinshi hanini twayaze kujanye n'ubuzima bw'abanyamurenge, twongera tuyaga uburyo bagiye babona abamenasi, ndetse twanavuganye ko yari yambwiye yuko deja ibi bintu vyatanguye kuri Joseph Kabila, ariko ambwira yuko kuri Kisekediho nahone ivyo bintu vyasubiriye birongera biribonekeza. Ti mu gihe abo twatanze muri Kongo bo bariko baratwamagana ngo turi ngo abanyarwanda, vyatumye bisa naho umengo leta yo iradukuye ko amaboko, kuko ngo mu migambi President Kisekedi Kirombo yashikirije mu gihe agira tware yari migambi yashimwe n'abantu bose, ndetse ashira imbere gutwarira abanyekongomani bose, ndetse anavuga yuko abanyamurenge ari abakongomani, ndetse abanyamurenge twarabyishimiye cyane. Ariko bisa nuko ibintu vyahindutse bivanye n'ingeni abo bita abamayimayi bagiye barakora amabara. We yambwiye yuko abo bitwa mayimayi kugeza amagingo tuvugana ari aba bita abazarendo, ariko amakuru dufise nuko hoba hari ubundi mugwi w'abamayimayi wo utari kumwe na wazarendo. C'est vrai, abenshi biravuga yuko bari muri mayimayi, bamwe bibinka ibibi impene bafatikanije n'iki kiroberi c'abarundi hari mu misozi miremire ya Fizi. Ibi vyo yagerageje kubimpako umuco uboneka neza. Rero ahakuru nuko uno munsi abanyamurenge umutekano atari wose, umutekano atawubafise, ahubwo ari kuburagizwa kubwigwi n'ibindi, na cyane ngo mubaba bakeneyemwo inyungu. Yongera arambwira yuko bivanye n'ingene leta y'u Rwanda iriko irishira mu izi ntambara za Kongo, ahubwo ari kugira ngo bashobore gusiga imbere abanyamurenge, leta yo igire ico yungutse, ndavuga leta y'igihugu cy'u Rwanda. Kuko we yambwiye ati leta y'u Rwanda mu kuza muri Kongo yavuze yuko ije kugwanya umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ati imyaka myinshi yaheze iyo FDLR leta y'u Rwanda itarayifasha cyangwa birasane n'umunsi n'umwe. Cavuga ati rero biboneke neza yuko uno mutwe w'iterabwoba w'Abanyarwanda FDLR woba urusha inguvu leta y'u Rwanda. Yakomeje kuvuga kwibaza ibintu byinshi, ariko namubwira ati bisa no ko bidafashe, kubera ko leta y'u Rwanda ntabwo yishakira FDLR, ahubwo yishakira izo nzahabu n'amasusore biri ngaho mu gihugu canyu cy'u Rwanda. Muri make nubwo atashimiye yuko ijwi giwe ribasha kugaragara, igihe kimwe tuzomugerageza tumutumire kugira ngo ashobore kutubwira byinshi cyane
ku buzima bw'abanyamulenge ndetse n'umubano mwiza avuga yuko bafitaniye n'abarundi. Aravuga yuko mu gihe abarundi batari bwavanwe mu minembwe, abarundi bakomeje kubana neza n'abanyamulenge, atamwene igihugu umunyamulenge n'umwe bigeze bagirira nabi, kuko nguwo biketse ntabwo bamwica, baramufata hama akagirwa ku matohoza bakaraba yuko atari inyeshamba, maze agasubizwa mu muryango atana kimwe atakibaza ahuye naco. Ariko akatera ivyatsi abo bita bazarendo ngo mu gihe bobo bafashe ngo umwene igihugu ngo bace bamwica canke bakamutwara ntibabone iherezo giwe. Muri make nivyo abanyamulenge banegura muri make, ariko ngo barashima cyane leta y'u Burundi yo ikomeza nkuko yabagwanyeho kuva kera, ati nta coza cemeza yuko ubu leta y'u Burundi yo bije kubahungabaniza umutekano cyane mu kubononera ivyabo no kubica nkuko leta y'u Rwanda yirigwa irabitangaza. Rero sinagombye kubabwira byinshi cyangwa ndabatoreze byinshi, ndaje ndababwire ibijanye n'imigwano iri kiraba ngaha ku butaka bwa Kongo kugira ngo mushobore kumenya ibiriko biraje imbere. Ariko reka nshimire cyane vyimva mutima mwebwe mbese tukomeza kubana mu biganiro ndetse n'amakuru tukomeza kubashikiriza. Nizera yuko Uwiteka Imana bikunze tongera guhura mu bindi biganiro byacu by'uno munsi. Bye bye.